ndabaramukije bene data amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe muri kumwe na Françoise Habonayo mpaye icubahiro Imana data kubw'uyu mwanya isubiye kunyemerera kugira ngo tubane namwe tuganire kuco umwami Imana yashize ku mutima. Bwa mbere mbaje kubashimira cyane ingene mu nsengera kandi ababikora mwese uhora hazobaha umugisha. Abantu b'Imana dukwiye gusengeranirana niko bimeze kuko dufise umwansi umwe yitwa Satani. Uwo rero ntaraba ngo urinde ariko araba nimba ukorera umwami Yesu Kristo mu mpwemu no mu kuri tayari waramaze kwinjira mu ntambara ya wewe na Satani. Nico gituma bene data uko bimeze kose usengere umuntu wese avugira izina rya Kristo Yesu mukuri, kuko niba avugira izina rya Yesu Kristo mukuri nukuvuga ngo tayari yaramaze kwiyangaja kuja mu ntambara na Satani. Igituma ashize mwako kantu ngo mukuri nuko abavuga Yesu bose atari ukuvuga ko bakorera Imana. Oya, hariho abavuga Yesu mugabo badakorera Imana. Nanone ijambo ry'Imana ryaravuze ngo wa munsi ngo azobabwira ngo sinigeze ndabamenya. Kubera iki? Azobabwira ati sinigeze ndabamenya. Rero wowe uvugira Imana neza mukuri ukomere ushikame. Yesu yaravuze ngo ntazoguhemukira ntazoguta, kandi niko bimeze. Reka mbere yuko mbandanya twishiye mu maboko y'Imana. Urakoze mwami wacu Yesu, haleluya, ndagukengurukira kuko uri data, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Uyu mwanya Yesu ngomba kuganira n'ubwoko bwawe, ndakwinginze ngushigikire umfashe undongore. Ibyo utagomba mwami Yesu ntibikave sinkabivuge, kandi bitagira ico vyombarira umuntu mwami Yesu Kristo ntibikansohoke no mu kanwa. Ndakwinginga mu izina ryawe ryera Kristo ufashe wese ankurikira yumve ico uvugana nawe. Urakoze mwami kubikora gutyo mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, amen. Kamanze ndirimbe indirimbo y'ijana na 83 abayizi murankurikira aho muri hose. Haleluya. Ngenda habona mu nzira zose, ndenga imirambi no mu myonga. Yesu yavuze ngo sinzoguta, n'isezerano ridahera. Umuco wera unsutsemwo n'umunezero. Haleluya. Ndashima nanje tumuhimbaze Yesu wanje. Satani niwe atera umwiza, yamara umuco niwe Yesu. Akanka izuba mu nzira yacu, nitwegera uwo mutabazi. Umuco wera unsutsemwo n'umunezero. Haleluya. Ndashima nanje tumuhimbaze Yesu mwami. Nantaryo twame tumuririmba, nitumushime Yesu mwami. Niwe mukiza, niwe mukunzi, nitumukundi imyaka yose. Umuco wera
umuco wera unsutsemwo n'umunezero. Haleluya, ndashima nanje tumuhimbaze Yesu wanje. Haleluya. Mwene data ndagutuye ku karirimbo ngo ngenda habona mu nzira yose, ndenga imirambi no mu myonga. Haleluya, ngo Yesu yavuze ngo sinzoguta, n'isezerano ridahera. Imana ishimwe. Mwene data nshuti y'umusaraba, ibyo uri kuracamwo ntabyo nzi, uri kuraca mu myonga, uri kuraduga imidugo, ariko Yesu yavuze ngo ntazoguta. Imana ishimwe. Aho uri kuraca hose, ibyo uri kuracamwo byose, uko bimeze uko nguko, nimba uri kumwe n'umwami Yesu Kristo, uri mu ruhande rwiwe neza, by'ukuri ntazoguta. Ntazoguta. Kandi naho woca muri ibyo byose bikomeye bimeze gute, ntabwo uri wenyene. Avuze ngo sinzoguta, ni ukuvuga yuko ntazokureka wenyene. Niwaca mu mazi muzoba muri kumwe, niwaca mu muriro muzoba muri kumwe, niwaca muri ibyo byose muri kumwe. Imana nihabwe icubahiro. Ngo Satani niwatera umwiza, uyo mwasi mubi wo kugororoka niwatera umwiza, ariko umuco wewe niwe Yesu. Uyu munsi rero nje kubabwira akantu numva umenga mu ruhande rumwe karababaje, ariko mu rundi ruhande nyene ntibibabaje. Niko navuga gutyo. Muri iyi minsi Imana yanyeretse, mbona wa mukobwa, wa wundi nama ndababwira, wa wundi yaza kumbarira ngo wazanye ngo amakete y'umutumiro, ngo agomba kugira ubukwe, ngo njane nshira abantu ngo bazoze kuri ubwo bukwe bwiwe. Murabyibuka iyo jambo canke ubwo butumwa narabahaye kenshi. Uriya mukobwa rero yambwiye ngo genda untwarira aya makete, ngo ngomba ngo abantu bazoje mu bukwe bwanje. Uriya mukobwa yagereranywa n'umugeni wa Kristo. Mugeni wa Kristo Yesu agira aze kumutora. Rero uriya mukobwa uyu munsi nzanye ubutumwa bw'ibyo nabonye muri iyi ndwi iheze. Nabonye mbona ngo ariko arifotoza, nkabona mbona bagomba kumufotora. Murabizi iyo umuntu agomba kwifotora aripanga neza, akipanga neza nyene kugira ngo bamufate ifoto neza. Ariko wewe uriya mukobwa nagomba mbona bagomba kumufotora, nkabona agira gutya, basubira nkabona agira gutya, basubira nkabona agira gutya. Ndavuga nti mbega nibiki ariko aragira ibiki? Nca ndamwegera ndavuga nti vyiri kuragira nibiki? Niwe ntubona ko bariko baragufotora? Ariko maze kumwegera no kumuraba, nca mbona afise amosozi yarashororose gutya, aca yumirako. Hanyuma urumva ivyo nabibonye maze kumwegera. Maze kumwegera nkamubaza nti mbega kubera ko utipanga neza kandi bagira bagufotora. Rero ndamwegera niho naciye mbona iyo mishororoko y'amosozi. Hanyuma no ngenda muraba mu maso, kubera yaguma agira gutya asa nk'ubuhumaguzwa. Nca ndamwitegereza, nca nsanga ngaha ku jisho ryiwe hariho ingohe zitatu ziri ngaha zigomba kumuja mu jisho. Nca ndazimukura kuko mbe nizo zatuma aguma atameze neza ku jisho.
nca ndazimukurako hanyuma nca ndikangura ndibanza nti mwami Yesu ibi bintu nibiki Mana ibi bintu nibiki ariko umwami Imana aza kunsobanurira ambwira ngo muri iki gihe umugeni wa Kristo ari mwirinde rikomeye cane ari mwirinde ari mu mosozi ariko arasuhuza umutima mbega ari mu bihe bitamworoheye gose hanyuma jewe rero ntangura kwibaza ari mwirinde gute ko mbona umenga abantu tumeze neza nta ngorane ntangura kwibaza kubera iki ari mwirinde ivyo nibiki ariko nza gusanga mu vy'ukuri bene data nshuti z'umusaraba jewe gusa ndagutumye ngo wirabe wewe niba uri mu nzira ija mw'ijuru koko wirabe wewe uko wumva umeze mbega ni vy'ukuri uri mwirinde mbega mu vy'ukuri uri kusuhuza umutima mbega mu vy'ukuri uri kurarira muri wewe ufise ingorane yitwa ngo iki ndabizi wewe urabizi ibyo uri kuhura navyo urabizi imisozi uri kuraduga urabizi intambara ufise uko zitwa bamwe bafise intambara mu rugo wabagabo bafise intambara kubera abagore babo abandi abagore bafise intambara kubera abagabo babo abandi namusanga bafise intambara kubera abana babo abandi nabafise intambara ku kazi abandi nabafise intambara aho hose uri aho Yesu yagushize aho uri kurakorera aho nyene aho niho hari intambara zawe kandi izo ntambara ntizigamije ikindi ni intambara zigukura ku kwizera zigomba kukuvanayo zigukura mu kibanza cawe zigomba kukujana mu kindi kibanza rero muri uko kugwana muri ubwo buryo nico gituma haba kuruha n'amosozi mbere uwo muntu nabona yarize ku buryo n'ingohe ziravunguka Yesu nahabwe icubahiro kuko naho biruko data ari kumwe n'abantu bayo ya ndirimbo naririmbye ngo Yesu yavuze ngo sinzoguta niko biri urakubitika urarira uramererwa nabi ariko ntaco bitwaye ugume mu ruhande rw'Imana haleluya nanone ijambo ry'Imana riravuga ngo tuzohanagurwa amosozi ku maso yacu Imana ishimwe haleluya Imana ishimwe mwene data nshuti y'umusaraba ivyo nyene uri kuracamwe uko nyene bimeze bandanya ntuti inzira abantu bigombera inzira yoroshe inzira itarimwe ibigeragezo inzira ijana na seniryo ngo ya ntibambone nabi ngo yasinerekane eka yo ubu hageze aho umuntu yemanga akemanga icarimwo uri umukristo ukemanga kuri umukristo basi udagombye kwemanga naho ni vya bindi usanga umuntu acajana iyo satana mutwaye akajanayo kubera iki kubera yanse gushingira intaye Kristo yanse guhagarara amagabo guhera kera abantu bahora banka gushinga intahe bakanka kwemangira Kristo nibo bacu basanga baguye mu byaha n'abanyeshuri ku ishuri bakobwa benshi baguye mu byaha kubwo kwanka kwemangira Kristo mu professeur akakubaza ibyo akubaza agomba ko mukwana ibyaha naho ugaca wemera ngo kubera yuko ngutinye ngo ntahave akwima amanota ariko mbere ndababwire reka dukunda Imana n'ubwenge bwacu bwose n'umwete wacu wose n'inkomezi zacu zose
umwami wacu Yesu Kristo azoduhemba beneda. Aya mosozi uri kurarira kubwo kugororoka, kubwo kwanka icaha, kubwo kwanka kwifatanya n'ibidakwiye gufatana, uko nyene uri kurahagarara, uko nyene uko Kristo azoguhanagura amosozi. Haleluya. Imana ishimwe. Imana yanyeretse ngo muri bino bihe umugeni ariko arababazwa. Umugeni ariko arababazwa. Kandi Yesu ari mu kuza kumutora, kumukura muri izo mpatane arimwo. Yesu nahabwe icubahiro. Hari igihe umuntu yokwibaza ngo oyaha ngo nta ngorane birimwo, nzokwihana nejo, nzogira gute. Nta nzokwihana. Ntukemere gukora icaha bigirankana. Ntukababaze umwami Yesu. Oya, umwami Yesu yarababajwe, yarakubiswe, yaramerewe nabi kugira ngo wowe nande ducungurwe. None rero ntitukongere kumutoneka kubwo kwiresa faire, kwirekura nkaho umenga ntidufise ico twizeye. Twizeye umwami Yesu kandi turamukunda uwo mwami. Nico gituma dukwiye kumuvugira tudatinya. Ivyo bikugora gwana navyo, umwami Yesu Kristo azoguhemba. Aho ubona umenga haraduga nyene, ariko niyo nzira ca ngaho nyene. Hari abantu bagomba kwiyorohereza. Ntukagombe kwiyorohereza mu vy'Imana. Hagarara ushinga intahe nziza. Haleluya. Numva novuga nti hagarara ushinga intahe nziza, Yesu azoguhemba. Mu mama nkanje, hagarara ushinga intahe neza. Mu papa, hagarara ushinga intahe neza. Ivyo byose bigomba ngo none ngo umere nk'abandi. Erega hariho imvugo ngo none ni wewe ngo kijijwe ngo gusumba abandi. Ngo ibi byose ko abandi bose babikora, ngo none rero wewe niwe ugomba kwerekana ngo ko kijijwe gusumba abandi. Umve reka ndababwira, umuntu wese arazi Imana yewe. Umuntu wese arazi ico yakurikiye. Ntitwakurikiye Imana kupfa gukurikira gusa. Hoya, uyo mwami yaraduhamagaye, uyo mwami twaramwitavye, uyo mwami twamuhaye ubugingo. Nico gituma tudakwiye kubifinako. Ariko nimba utaciye kw'irembo ngo muhure na Kristo neza, birumvikana yuko ataco kubuza, canke nta mu mutima nta kikugera ufise. Ariko niko ndabwira umugeni wa Kristo, nabonye korarira cane, amosozi menshi. Ndakubwira ntikomera, igihe giheze sico gisigaye, Yesu araje. Haleluya. Sindasobanukirwa neza aho yariko aramufotora, mbega bisobanurwa ingwiki. Mwene data nimba wowe uvyumva hafi, uze kumbwira muri commentaire canke inbox. Ariko aramufotora, kabona umenga ntariko arabiraba neza. Wewe yarashishikaye yene gukora uko nyene yari yumva, urumva nyene araba hasi agira gutya. Ariko hariya naho hariho abariko baramufotora. Byasaba ko uwo menga yari kwipanga nyene bakamufotora neza. Ariko Imana data wa twese nihabwe icubahiro. Uko bimeze, uko ayo marira yawe Yesu arayabona. Ivyo bikubabaje Yesu arabibona. Uko nyene biri, hariho ijisho rikomeye cane ryisumba byose rikuraba. Ntiwibaze ngo nta numwe amenye iyo situation urimo. Nta numwe. Yo hari ijambo nasomye ngo naho Aburahamu atatuzi, ngo namba na Isirayeli, namba na Yakobo ntatwemere, sinzi iryo jambo ngene rivuga. Ngo ariko Imana yacu iratuzi. Haleluya. Imana ishimwe. Naho abandi batomenya uwo mutwaro urimwo, canke ntibamenye uko kuntu uremerewe, ariko ayo mosozi yawe avuga ikintu kinini cane imbere y'Imana.
Imana ishimwe. Uko nyene uko shishikara urwanunesha. Yesu aje kuduha impembo uko wihangana, uko nihangana. Yesu ntibimunaniye kuzoduhemba. Umwami Imana ntibimunaniye. Oya. Rero nshuti y'umusaraba, nagomba kuvuga uko gusa nti umwami Imana arazi gutabara abantu. Kandi ibyawe Yesu yaravyanditse. Icyo bikoze wewe, komeza kwihangana, komeza kuguma ku rugamba gushitsa aho intambara izoherera. Yesu Kristo aguhezagire. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Dusanga hariya muri Zaburi, iryo jambo ndarikunda cyane, rikunda kumfasha kandi riransubizamwo intege. Iri jambo ryo muri Zaburi 50 ku murongo w'15. Haleluya. Zaburi 50:15. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo uzonyambaze ku munsi w'amagorwa, nzogukiza nawe uzompesha icubahiro. Imana ishimwe. Ngo uzonyambaze ku munsi w'amagorwa, nzogukiza nawe uzompesha icubahiro. Umwami Imana yaravuze ngo tumwambaze mu gihe cyose dufite ibitugora. Ayo marira yawe yose yamwereke Yesu. Ivyo bikugoye byose byereke Yesu, kuko niwe wenyine ashaka gutabara no kugukiza. Imana nihabwe icubahiro. Turabira indi jambo riri mu Migani. Imigani igice c'10 ku murongo wa 5. N'uyu murongo ndawukunda cyane. Havuga ngo ushwabura muci ni umwana w'ubwenge. Haleluya. Ariko uwigonera mwiyimbura ni umwana w'agatetereza. Ndasubiramo ngo ushwabura muci uyo ngo ni umwana w'ubwenge. Ariko ngo uwigonera agasinzira mu gihe c'iyimbura uyo ngo ni umwana w'agatetereza. Nshuti, umve nkubarire. Iyi minsi turi ngo ntitukayifyineko. Ni minsi igoye cyane. Ni minsi umuntu yarakwiye guhagarara gusumba iyindi minsi yose yabayeho. Ni minsi umuntu yarakwiye kuba amagabo. Ni minsi umuntu yarakwiye kwivangura n'ico cyose cyo mu matanya n'iyisi. Ni minsi umuntu yarakwiye kuvuga ati Imana ukezwa kuri gato na kanini. Ushwabura muci n'umwana w'ubwenge. Ubumenye iki gihe turimwo uyo n'umwana w'ubwenge. Ariko umuntu asinziriye muri iki gihe akumva yuko umenga iki gihe, akumva yuko umenga umwami yatebye canke iby'umwami ntibifise sanse canke ati reka mbe nisinzira gatoya. Iki si gihe cyo kudeburura, iki si gihe cyo kwanjanjwa, iki si gihe cyo kwifatanya n'ibije byose, ahubwo iki ni igihe cyo kuba maso no gukanguka no kuraba Kristo araje gutabara umugeni wiwe. Wewe biri gute iwawe? Mbega nawe uri kurarira cyangwa uri kuritambira nta kazoza? Mbega nawe uvuga uti reka mbe ndinezereze gatoya? Mwene data, ntuhombe ibyo wakoreye imyaka yose. Ntuhombe igitsibo wabikiwe mu bwami kwa data. Garuka hindukira, ambara ukugororoka, subira mu nzira, senga Imana, subira wihane, subira urabe, usubire uhere hariya hirya kure, urabika ikintu cyose wagitunganije. Yesu Kristo ari ku rugi. Ivyo yavuze byose byamaze kuba. Bene data nshuti, sinzi uko novuga, ariko n'uyu murongo ngushwabura muci n'umwana w'ubwenge. Enda gira ubwenge. Gira ubwenge weganye ibyawe muri ibi bihe. Reka kuraba abagukikije, reka kuraba abo musengana,
kuko ntuzi ko bose muja hamwe. Reka kuraba uwundi muntu, ahubwo uraba Yesu yaguhamagaye. Baza Yesu uti mwami wanje ivyanje biri gute? Mwami wanje ndakwinginze udabire, kugira ngo ntuzotungurwe, ntuzobe surpris kiriya gihe Yesu azozira. Ntuzohava ubwirwa ngo sindakuzi kandi wari uzi neza ko uri umuntu w'Imana. Erega abantu benshi ngo bazotangara. Bazotangara. Kubera iki? Kubera yuko bagiye mu gihari. Umuntu akaba mu gihari, ukumva umenga ngo kubera yuko muririmba mu nzu mwese mukarara musenze, ukumva nyine umenga nibyo bizokwinjiza mu ijuru. Wapi mwene data? Abasataniste bazi kuririmba basumba wewe, bariho benshi bazi kuririmba. Abasataniste bazi kuvuga ijambo ry'Imana ni benshi. Nico gituma niko nkubwira nti ntukangwe n'abavuga Imana, ntukangwe n'abasenga maremare, ahubwo raba bagenda gute mu nzira y'Imana. Nubona umuntu w'umubeshi uca umudeklasa, uwo nazo bariko arafata inzira mu ijuru. Nubona umuntu w'indimi zibiri, yo mukozi w'Imana nyakwigendera pasiteri yari ku nkiko yari yaranyigishije akantu, yavuze ati mwana, ati ukazogomba kuraba satani canke umukozi wiwe ngo uzomwasabike mu kanwa ngo urabe. Mwasabike mu kanwa gute? Ati nubona umuntu afise indimi zibiri, ati nta kindi kintu gira indimi zibiri atari inzoka. Ugasanga ukabona umuntu avuga ngo yego amahani ngoya, umuntu w'umubeshi, iyo ni sinye neza yerekana ko atamani bamuriho. None rero abaririmba, abasenga, abagirane, biye byose ntibisobanura yuko umuntu ari umuntu w'Imana. Ahubwo ingeso z'umuntu n'ingene agenda, uko abayeho, uko nguko niko kwerekana iyaje. Nshuti mwene data, umve nkubwire, turiko turaja mu ijuru. Rero ntuteshwe urugendo canke ngo uteshwe gushira amanga n'ivyo uri kurabona, ivyo ubonesha amaso abandi bariko barakora. Ntukaraba uyundi muntu, uraba Bibiliya ikubwira ngo iki. Usenze mpwemu yarakubwira ngo iki. Bimeze bite? Ariko uyu munsi abantu benshi gusenga kwaragabanutse, n'abasenga ni vya bindi nyene byo kugenda nyene bagasirimba, bagashusha umubiri, bakaryoherwa, bakaramukanya, bakagira gute. No, suko. Mpwemu yera yakubwiye iki? Mbe mu masengesho warimwo data ari gishasha yakubari, ukamenya nubwo bucuti bw'umuntu n'Imana. Ubucuti bw'umuntu n'Imana nibwo umuntu abakeneye. Imana data wa twese itugirire neza, idushoboze. Bene data muri mu nzira ija mu ijuru, bene data mugumbire uriya mwana ntarake. Umwami Yesu Kristo nitukamurakisha ibikorwa byacu, ariko dukore nk'uko data ashaka. Haleluya. Nabonye umugeni wa Kristo afise amosozi yumiye ku matama, naho n'ingohe zavungutse, kandi bariko baramufotora. Imana nihabwe icubahiro. Ivyawe byamaze kubonekana imbere y'Imana. Komeza wihangane, Yesu araje kugutabara. Komeza muri iyo nzira, komeza muri iyo nzira nyene, Yesu araje kugutabara. Nawe mwene data wabivuyemwo ukaba uri kuritambira nta kazoza, ndakubwiye ngo igihe cawe cyo kurira kiraje. Igihe cawe cyo kuboroga kirashitse, kuko abanse kwakira Yesu, abanse gukurikira umwami w'abami, ibyo byose byakunesheje ugiye kubona iyo bigira bikujane. Ariko iciza, garukira Yesu. Garukira Yesu, wongere wihane, wongere uje ku murongo neza, kandi Kristo Yesu arakwakira, kubera yuko akiri ku ntebe y'imbabazi. Imana data ibaha umugisha mwese mwariko murankurikira. Mwami Imana abahezagire.
ndasubiyemwo tusange rya jambo ngo ushwabura muci n'umwana w'ubwenge. Ucumvira ijambo, suzuma ivyawe, ja ku murongo neza, ihane. Ushaka kuvuga ngo yongo naratakaye ngo ndi kure, reka humura, nta kure data togukura, nta kure, aracari ku ntebe y'imbabazi. Ico nico umuntu agwana naco, aracari ku ntebe y'imbabazi, ariko ntubizi yuko mu minota iza kuza, ntubizi canke yuko urupfu rudashaka kuguhitana. Ariko muhamagara Yesu aratkugira neza. Imana data ibahezagire. Yari amajambo mwami Imana yampaye gusangira namwe, ngo nkubwire ngo inshuti y'umusaraba, mwene data, mugenzi, wewe twamenyaniye muri Kristo Yesu, ivyo urimwo vyose Yesu arakubona kandi araje gutabara. Imana nibahumugisha. Haleluya. Urakoze Mana data wa twese. Haleluya, ndagushimiye kukugira neza. Urakoze kuri mwene data anyumvirije. Mana umuhumugisha, iri jambo rimugarukane. Wavuze ngo muri Zaburi 50:15 ngo uzunyambaze ku munsi w'amagorwa nzogukiza. Urakoze Mana, ndasengeye mwene data ibiriko biramunyikiza, umuhe kwihangana, umukomeze, kandi ndamusengeye ngo umuhe kunesha. Urakoze mwami Yesu, ndagushima kudufasha ukuboko, ndagushima ku ijuru rituzi, ndagushimira mwami Yesu Kristo kwabo bose bari mwirinde, abo bose bari mu kaga, abo bose bariko baragwana bahoga kugororoka. Mwami Yesu Kristo, ndagushima kubabona kandi uzobaha ingororano bikwiranye. Hezagire umuntu wese mwami Imana yakumenye kandi yiteze kw'inzamba ivuga. Uduhe umugisha twese, ndabigushimiye kubidukora gutyo mu izina ryawe ryera Kristo. Amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo rero. Iyi chaine turiko ni Chaine Habonayo, kandi nomero za telefone ni za zindi +46 768 00 65 46. Imana data ibahezagire mwese. Amen.